Bamwe mu benegihugu bo mu gisagara ca Bujumbura baratahuye ko amacupa ya plastike ari kuyegeranya maze bakayajana mu mahinguriro kugira ngo bayakuremwo ibindi bikoresho, hakuyareka akandagara mu bibanza bitandukanye. Aho twabasanze mu kibanza batamwo imicafu mu buterere, bavuga ko bayegeranya maze bakayajana mu mahinguriro. Alexis arongoye koperative yegeranya ayo macupa. Aya macupa turayatora aha kino kibanza tukayegeranya twashira uruhande rumwe. Koperative yegeranya, koperative nyine isanzwe ifise abakozi basanzwe ari mu magurupema bashika ku majana 8 basanzwe bakorera mu kino kibanza nyene. Yegeranya amacupa twashira ku ruhande, akaba ariho societe yitwa Nezerwa Company ciza kuyagura gaciya twara kugira ahingurwemwo ibindi byankenerwa kugira n'ikigega ca leta kumbure kironka amafaranga ko iyo societe iza kuyatora ija kuyahingura ndetse yakaja mu kano hanze y'igihugu byo babahinguye mu kugira babyaza umusaruro ya macupa. Akamo twotera cyane abenegihugu basanzwe ba mu gisagara ciza ca Bujumbura, hariho imifurege kenshi usanga iyo umuntu afashe aje kunwa nka marti canke epo canke agafurusana yakashatera mwibara hagati cyo mu mufurege, bashaka kumenyesha abanyagisagara yuko aya macupa asigaye tuyavyazamwo amafaranga. Avuga ko ico gikorwa gifasha mu gukingira ibidukikije. Abandura ayo macupa bavuga ko banaharonkera amafaranga kuko bayegeranya bakayagurisha. Ni akamaro keza gufasha mu bintu byose, gukora byose kubera iyo hageze amahera tukuriha ashobora gukorera nk'ibihumbi 5 ku munsi. Iyo ndayarose nko iyo hageze kuwa mbere ndaziganya 1000. Rero iyo hageze kugabura baca bampaye iwanje ngaca ngenda kuyakoresha umugambi wanje. Tugurishije tukaronka amahera y'ishuri y'abana nayo tubaguriramwo akazi mu bararira. Icyo kintu rero kitubesizeho ngaha kw'iyi setemu yacu, kandi se kumane kw'isoko aha bahita kw'isoko kuko tuhavyo isoko yacu iratubesejeho. Abahinga mu bidukikije bavuga ko amacupa ya plastike iyo abantu bayaretse akandagara hatandukanye yonona ibidukikije.